Ndabaramukije kaze muri iki kiganiro c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi wamuhimbazwa kw'igenekerezo rya mbere Rusama uko umwaka utashe, warahimbajwe mu Burundi bwose kw'igenekerezo rya kabiri Rusama uyu mwaka w'2022. Ivyo birori bikaba vyatunganijwe kw'igenekerezo rya kabiri kuko igenekerezo rya mbere Rusama hari ku munsi w'Imana. Mu gihe rero bishitse amategeko aratomora neza ko ibirori bica bitunganywa ku munsi w'akazi ukurikira. Mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, ibirori vyabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru Intwari, bikaba vyari birongowe na Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka ari kumwe n'abagize biro y'Inama Nshingamateka. Uwo munsi mukuru ukaba wahimbajwe mu Burundi uyu mwaka ku civugo kigira kiti igikorwa cose kibonekere ku mwimbu umurundi wese aroranirwe. Ivyo birori vyaranzwe n'idefile ndende y'abakozi hamwe n'abakoresha babo, abo mu bisata bitandukanye vya leta hamwe n'ivy'abikorera utwabo, bose bakaba bagenda bafise ivyapa vyerekana vyongera bihaya akazi barangura. Ego wabonye Assemblée Nationale du Burundi baje bafise ifoto ya nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu n'amabendera atatu atandukanye, aho Inama Nshingamateka ivuga bati twaje ku bwinshi. Ati Inama Nshingamateka rero baje gutora amategeko kandi turabashimiye amategeko murayanyanyura mwikomera amashyi amategeko barayanyanyura umukenyezi agashimirwa bose bagashima bitabye kuri bwinshi cyane kugira ngo ntawe kwirwa ribaza igituma kandi rero ko batari benshi cyane mwabonye Nyeniteka nimwikomera amashyi rero. Ati twari kuja hehe tuje nyuma ya Gutama amashyi menshi hariya kandi urabona nimwe mwabaye benshi nimwikomera amashyi murashagije muza kutwenga cyangwa ni kubera mutamarira nimwikomera amashyi rero ego murazi yuko iyo hagize akabatse bakagira bati reka tubarize abanyagihugu badutora. Mwikomera amashyi rero menshi cyane urabona ku rwego rw'umuhuza umuherano hagati y'inzego za leta n'abenegihugu bigwiza umwimbu w'iterambere ry'igihugu. Bumvise ico civugo ni spesiale hariya bati hari umwumvikano byose bigenda neza kugira ngo bagabanye amatati, kugira ngo abantu bijukire ibikorwa bareke kwirirwa muri gira. Eka n'abanyatugenegene ntibari basigaye inyuma mu kuryosha ibirori vy'uwo munsi mukuru. Uwaserukiye urunani rw'amasendika y'abakozi mu Burundi yarashimye ishaka rya leta ryo gutsimbataza ibiyago hagati ya leta n'abakozi hamwe n'ishingwa ry'amabanki y'ugwaruka n'abakenyezi azobafasha kwitunganiriza imigambi yabo bongere batange n'akazi. Yarashimye kandi ko amabwirizwa agenga abakozi n'akazi yatunganijwe hakurikijwe amasezerano mpuzamakungu hamwe rero n'umugambi wo kuduza udushirukabute ku bakukuruke, agasaba ko no mu bisata vy'abikorera utwabo naho nyene boshikirwa. Ariko ati naho biruko abakozi mu Burundi barahura n'ingorane zihagaze hanini ku buzima butera buzimba, imishahara ntiduge hamwe n'ikena ry'ivyankenerwa bimwe bimwe nk'igitoro, isukari, isima n'ibindi. Inani mpuzamasendik zirashima kuba leta y'u Burundi yarahaye abaserukira abakozi n'abakoresha umubonano ibicishije muri nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi. Muri uwo mubonano
kwabaye kurabira hamwe imyitwarariko y'ibibazo biri mu kazi na cane cane ivyari vyashikirijwe ku munsi nk'uyu mu mwaka uheze. Abakozi rero barashima ibikorwa vyakozwe na leta y'u Burundi mu bisata bitandukanye na cane cane gutegekaniriza akazoza abakozi, ishingwa ry'amabanki ajejwe imigambi y'ugwaruka, abakenyezi n'abarimyi, kurwanya bimwe biboneka ikiza ca COVID-19 n'ibindi ntiriwe ndadondagura. Turashima kandi ko leta yiyemeje gutorera inyishu ku kibazo c'igice c'abakozi ba kaminuza y'u Burundi cari casigaye inyuma mw'irihwa ry'ibirarane bimwe twita sentence arbitrale. Amashirahamwe y'abakozi arashima uko ibiganiro mu kazi vyagiye biratunganywa, haba ivyaciye mu rwego rukuru rujejwe ibiganiro mu kazi CNDD-FDD canke mu nama nkuru y'akazi Comité National de Dialogue Social no mu bugenduzi bukuru bw'akazi. Duhimbaje umunsi mukuru w'abakozi n'akazi, abakozi bafise kandi imyitwarariko idasanzwe y'ibi bikurikira: hariho uburenganzira n'ubwigenge bw'amashirahamwe y'abakozi hamwe no gukingira abaserukira abakozi mu kazi, intwari ibereye no gutunganya ibiganiro mu kazi, gukingira impanuka abakozi mu kazi no kubateganiriza akazoza cane cane mu gisata c'abikorera utwabo, ubuzima buzimvye n'ibura ry'ibintu vyankenerwa mu buzima bwa misi yose, politike y'igihugu ijanye n'imishahara be no kudakumirana mu kazi, gukingira ibidukikije hamwe no kudatahura uruhara rw'amasendika mu kubaka no mu guteza imbere igihugu. Nyeniteka mukuru w'inama nshingamateka, amashirahamwe y'abakozi arashima amabwirizwa n'amategeko bigenga akazi n'abakozi ko vyatunganijwe neza hisunzwe amasezerano mpuzamakungu y'akazi ku isi yose abigenga muri rusange. Aha tworamenyesha ko mu itegeko rigenga akazi rimwe twita code du travail mu rurimi rw'ikinyamazuru, abakozi bose bo mu bisata vyose bw'ubuzima bw'igihugu barakenguruka. Abakozi bose bo mu buzima bw'igihugu bararekuriwe gushinga amasendika kugira barahanire inyungu zabo z'abakozi n'akazi, harimo n'abakozi batahora bagengwa n'amategeko y'akazi azwi, bamwe twovuga ko bakorera muri secteur informel. Nayo uwaserukiye abakoresha yamenyesheje ko umubano mwiza hagati y'umukozi n'umukoresha ariko arahara mu ruganda ntibacura, uwo nawo ukabushingiye ku kubahiriza amategeko. Yarashimiye nyenicubahiro umukuru w'igihugu na leta arongoye ku bikorwa bihambaye bariko barakora byo kugarukana imigenderanire myiza n'ibihugu vyari vyariyonjoroye ku Burundi. Ijambo ry'abakoresha ryo kuri uyu munsi mukuru w'akazi n'abakozi ryemejwe mu nama ya bose yabaye ku igenekerezo rya 2008 ndamukiza guheze. Iryo jambo yisunze intumbero yatanzwe n'abatunganije ibirori by'uno munsi, ivuga ko igikorwa cyose kibonekera ku mwimbu umurundi wese aruranirwe. Iryo jambo rishimikiye ahanini ku gushimira nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu na leta arongoye ku biriko byarangurwa mu gisata c'akazi. Ivyo twatuye umukuru w'igihugu na leta arongoye ku mwaka uheze nka byose biriko birarangurwa. Ndabasabe mu nkundire nibutse bimwe biri mu bice 9. Ubwa mbere twasavye ko imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yotezwa imbere. Turabona ko biriko birakorwa neza, n'ikimenyamenya nuko hari ibihugu byari byadufatiye ibihano none biriko birabifuta, nka leta y'ibihugu byose ubumwe bya Amerika n'ishirahamwe ry'ibihugu bya Buraya.
ahambere turakeje umukuru w'igihugu na leta arongoye ku ntambwe bageze ko muri ico gisata. Ibyo gushima ibiriko birakorwa mu kuduza ubutunzi bw'igihugu ni byinshi, ntawo bidondagura byose muri iri jambo babiheze. Ibyo twashaka kongera ko ni ibi: ubwa mbere ni ingingo ibanki nkuru y'igihugu BRB yo gufata mu mugongo ibikorwa biteza imbere ubutunzi bw'igihugu n'amashirahamwe atanga ingurane. Iyo ngingo twarayishimye, hasigaye kuyimenyekanisha kugira abagwizatunga benshi bayikorereko. Ubwa kabiri ni ingingo z'ukorohereza abanyamitahe n'abafasoni hamwe n'abakiri bato n'amakoperative ziri mu ibwirizwa yo korohereza abanyamitahe, ibyo bita code des investissements. Ariko nk'uko tuvuga mu Kirundi ngo nta nyambo ibura agahunzi, hari ibintu bibiri twifuza ko byohindurwa. Icambere muri ibyo ni ibwirizwa ryo kuwa 20 ukwezi kwa kabiri 2020 rishinga amafaranga atangwa mu kwandikisha amatongo n'amazu kabugwate. Tubona ko amafaranga atangwa akwiye kugabanurwa. Icya kabiri, igiturire tubona ko kitararwanywa bihagije. Kurwanya igiturire ni urugamba rwo kwamizako, atagutezura. Iyo igiturire cyimonogoje, abanyamitahe barahunga bakayijana mu bindi bihugu. Nagiye nibutse abakozi n'abakoresha ko umubano mwiza wabo ariyo nkingi y'umwimbu mu mirimo yabo. Umubano mwiza nawo ushingiye kubahiriza amategeko. Twashaka tumenyeshe abakoresha bakeneye kunonosora amategeko mashasha y'akazi no guterekaniriza akazoza abakozi ko bokwegera ishirahamwe ry'abakoresha AEB rikabibafashamo. Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka yararongoye ivyo birori, yabanje kwipfuriza ku izina ry'Inama Nshingamateka no ku izina ryiwe umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi, abanyagisagara bose, umunsi mukuru mwiza w'amagara meza n'iterambere rirama. Akaba yaciye abashikiriza ijambo nyamukuru ry'uwo munsi yarungikanywe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu. Iryo jambo rikaba rihamagarira hanini abene gihugu kwitaho kugwiza umwimbu, ni naho n'ibiriko biraba ku isi muri iyi minsi nk'ibiza vy'indwara hamwe n'ingwano bitazoheza ngo bidukoreko cane. Kongereza umwimbu ni ijambo nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu yaramaze iminsi aganira ko n'abarundi. Uno munsi kukaba ari kunoganza ku buryo budasanzwe biturutse ku mvo zibiri nyamukuru. Imvo ya mbere ikomoka ku vyo twebwe nyene abarundi twibonera. Igisata cy'igihugu gikurikirana iterambere ry'Uburundi, Agence Burundaise de Développement Ikinofinofi, cyaraye kitugabishije kitwereka ko abarundi tuguma dusuma ivyo abo mu bindi bihugu bihinguriye, natwe tutiyumvira gushorera hanze umusesekara w'umwimbu wacu. Ivyo bigaca bituma ifaranga ryacu ritaduga agaciro. Bisubiye, imvo igira kabiri yatumye nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ashimikira kuri ico civugo, nuko vyibonekeza ko tutimenye ngo dukore tugwize umwimbu, bishoboka ko twobura shinge na rugero tugasigara twifumbereje. Ivyo
tubifatira ku bimaze iminsi biba ku isi, aho indwara zitari bwaboneke zugaranye ibihugu byose, gusubira hanze bikaba ingorane. Biriko kandi biribonekeza ko n'imishamirano hagati y'ibihugu byo ku isi bihindura ukuntu abantu tubaho, kandi ugasanga ibihugu bifise isaganirizo rito ngo bihangane n'ikena ry'ibintu, ngo bihangane n'ikena ry'ibintu. Murambabarira, muri uno mwaka w'ibihumbi 2022 rero umunsi mukuru w'abakozi n'akazi ushitse mu Burundi no ku isi yose. Turi mu bihe bigoye, twari tukiriko turagwanya ikiza karanda c'umugera wa corona, none haciye haduka intambara ihindura byinshi mu guhanahana ibidandazwa ku isi, kubera urusobekerane n'urufatangane rw'imigenderanire, urudandazwa n'ubuhinga ku isi. Ibintu biriko birabera ku birometero byaba 6,000 bica bihindura ukubaho kw'abarundi, bigadusigamo imvune, bigashobora no kudusubiza inyuma ku ntambwe twari tugezeko. Uyu munsi rero nakaryo kabereye ko kwibaza, kuzirikana no gutorera inyishu kandi zibereye igihugu cyacu ku bibazo byari bisanzwe biduhanze hamwe n'ibyadutse. Ntibibereye ko ibiriko biraba ku isi biduwikira tukabyakira uko nk'ibiwiji, ariko kugira ngo tumenye ingene twibyukiranya, dusubire turabe neza, mbega tuvuye he, twari tugeze he, imigambi twari ko turubaka ni iyihe, mbega twokwita ko umwikomo ko tutabyiteguriye ngo bidusange tumeze magabo. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu arakeza yongera ashimira abarundi bose ku butwari berekanye mu kubuza ko ikiza coronavirus kidutesha ikivi. Mwarahabereye abagabo, murerekana ko icyo umurundi yitumye kitamunanira. Ibyo byerekana ko dufise umwitwarariko ku bikorwa, ko hagize ikidutesha gukora twoba duhomvye. Nuwo mwitwarariko utuma rero umwimbu wiyongera. Ntibibereye rero ko mu bihe turimo ducika inkokora ngo dusubire inyuma nk'ibirenge, kubera ko tubuze iki canke kiriya bitewe n'ibiza bidushikira, ahubwo turabe ingene ibihe turimo twobikamisha iterambere ridafatiye ku kuzimba bene wacu, ariko rifatiye ku kugwiza ibyo dushora hanze, kugira ngo natwe naho ibintu bizimvye dushobore kuzana ibyo tutihungurira hano iwacu. Iryo jambo kandi nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka yarungikanywe na nyancubahiro umukuru w'igihugu rirerekana uruhara rw'umwe mu guteza imbere igihugu, aho atawo kwidoga ngo ntagira akazi kuko atanumwe Imana itahaye ingabirano. Ati kuba umukozi si ugukorera leta, ishirahamwe canke kuyikorera utwawe gusa, umuntu wese akora ikintu kikamuha umwimbu umutunga aba ari umukozi. Dusimbize turabire hamwe uruhara rw'umwe kugira tube mu gihugu twese turoraniwe. Muri vyose ikiruta ibindi ni ukuba umukozi, umwe wese akikora kuvyo yabiri yakuya. Bavukanyi, kwitwa umukozi n'iteka rikomeye. Mbega iryo teka ni kuki bamwe barironka abandi ntibarironke?
inyishu y'iki kibazo iri muri iki kibazo gikurikira. Mbega none hari umuntu Imana itahaye ingabirano? Mbega ga yemwe, hari umuntu koko Imana itahaye ingabirano? Tubimenye neza kandi tubizirikane, kuko hari abahuba bakavyihendako. Umukozi si ukorera igihugu, ishirahamwe cyangwa uwikorera ivyiwe. Umuntu wese akora ikintu kikamuha umwimbu umutunga ni umukozi. Nicyo gituma tunegura umuntu yicara aho imyaka igahera iyindi kaza ngo arindiriye ko bamuha akazi. Hari n'abivugira ko badakora kuko badatonda ku kivi cy'igihugu canye kwa senaka ngo bahembwe ukwezi guheze. Nyene icyubahiro umukuru w'igihugu yaraduhishuriye atubwira ati, kurya tuvuga ko ubugabo bwihabwa, nitumenye ko n'akazi karihabwa. Nitujijuke rero. Aha iwacu ni ibintu bigaragara. Ubuzi bwinshi abantu baburengana babubona canye batabubona. Aha ni kubera kubugaya. Akazi n'igikorwa cyose kivuye mu bugwaneza, hanyuma umwimbu uvuyemo ukaguha kubaho neza. Ntihagire rero igikorwa twirengagiza kiretse ubusuma n'uburozi. Ariko hariho abiyita abakozi, ariko mu by'ukuri biboneka ko baje kurya ibya gusa. Abo ni bamwe ataco bashoboye, ariko bagashaka aho bicara kandi bagahembwa. Ntibashire agati mu ryinyo ngo bazokwama batega amaboko badashoboye gukora. Burya nuko batarisuzuma neza. Nta muntu n'umwe abuze icyo ashoboye. Barafise umutahe ngendanwa Imana yabaremanye. Ubuzima, umutima w'ubwenge, isi n'ibiri kuri yo byose. Nibamenye ko nabo babakoresha bataba bashoboye byose, ahubwo baze barabigira ko inzira baciyemo. Gutyo ku bikorwa haca haba nko mu isomero rizogusohora nawe ukikorera ibyawe. Ibyo leta ishima ni byinshi, kandi ari nabyo bitanga icyizere ko ejo ari heza. Dushingiye kuri uwo mutahe dufise, kera incambwenge zidakora mu nzego z'igihugu wamengo ntacyo zifise zizoterera mu iterambere. Abakorera hanze y'igihugu wamengo bobo ntituri kumwe. None ubu biriko birahinduka, tukaba dushima ukuntu incabwenge z'abarundi na cyane cyane abakorera hanze y'igihugu bariko baraterera bimwe biboneka mu guhindura ibintu mu Burundi, haba mu nyigisho, haba mu kuzana ibyumviro bishasha. Gutyo bakaba bariko barafasha mu guhindura ingendo. Murazi kandi ko n'amazi asumira kwibuye, ata amahoro n'umutekano biri mu gihugu nta gikorwa na kimwe twokora. Ivyo twaravyiboneye ko. None aho tugeze ubu turabona ko abarundi bose bagize umutekano, umwitwarariko wabo. Naho intovyi zitobura, naho abiziziwe n'imitima mibi atabuze, leta irashima cyane ingene abajeje umutekano baguma barikanuye ku mpande zose z'igihugu, maze abarundi bakaja ku mirimo kandi bagakora umutima utekanye. Nimubaha amashiye. Igikorwa c'abajejwe umutekano, abajejwe intwaro ntibahengeshanya kugikamisha.
bagakora batiziganya ngo abarundi baje ku kivi ari benshi kandi bakorane discipline, atawurengera akarimba uwundi kandi atawononera uwundi. Muri iyi myaka ni nk'igitangaza kuko abagize inzego z'Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka baravuye mu mirwa mikuru baja kuremesha bene gihugu ku kivi. Ivyo bikaba ari imboneka rimwe mu Burundi. Abashingamateka n'abakenguzamateka nimwihamashiye. Leta irabakeje kubona nabo barategereye ko leta nkozi bidasigura urwego nshingwabikorwa rw'igihugu rukoze, ahubwo ari igihugu kiri ku kivi. Nakagohe bakubitiye abahora bicara mu ntebe zabo bakashinga imizi. Ubu umurundi wese ategerezwa kuja ku kivi atidodomba. Ivyo birori kuri stade Intwari bikaba vyaranzwe n'imvyino n'intambo z'abanyagisagara zijanye n'icivugo c'uwo munsi, na cane cane umugwi ndangakaranga w'Inama Nshingamateka witwa Imberamico. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.